jewe ngiye kubashikiriza kino kiganiro twagize Data mu izina rya Yesu turasenga kugira ngo umuntu wese agiye kumva kino kiganiro Mana kimukure hamwe kimutwara ahandi nanje Mana reka mbigikoresha gusa kugira ngo abantu babo bakire bakizwe kandi Mana bave hamwe baje hanze mu izina rya Yesu amen. Par exemple nk'abantu usanga baradivorceje ugasanga ufise umugabo mwabanye mwavyaranye abana mwakoze ubukwe ariko biranka igihe cyose uzobona babana uzoguma wibuka yuko uri kubarera wenyene. Rero ikica kiba niki iyo uri kubibuka kuri kubarera wenyene ryashavu riraduga ukumva ishavu ukumva urababaye kubera iki hajya narabahe burya uriya muntu buriya yambabaza gutya ndabahe nari kijuju mbega ukita kwa mafuti wewe ukabona yuko ari wewe munyamafuti kubera iki nagize ibi donc ukaguma wikilpabiliza mu mutima. Ça veut dire ko ntushobora kubaho ubuzima buri normale utarababarira utarashobora kwicara uvuga uti you know what uriya muntu ivyo yakoze birabawe vyegawe jewe ntibinyega niba yarampemukiye niba yarahugurutse akagenda biramusha biramuraba jewe ico si kibazo canje jewe ikibazo canje nukuraba uko mbanye n'Imana yanje mbega tubanye neza mbega abana banje ndabitaho mbega ama responsabilité yanje ndiko ndayakora nkuko bikwiye. Aho rero ubutanguye gutandukanya ibintu kuko kenshi iyo turi muri iyi situation yo kubabara yo gushavura turi dodomba ukavuga amajambo donc ubuzima bukaba à l'envers kubera iki kubera kutababarira. Ico ni cyambere kutababarira bizana. Ica kabiri nuko ugira self doubt nukuvuga ni hahandi wama misi yose widuta ukaduta niba warugiye gukora ikintu umugambi runaka ugasanga uri kuraduta wamana amadute sha buriya ndabishobora sindabishobora nobikora sindabikora donc ukamana amadute nta kintu na kimwe udesida ngo ugikore vy'ukuri kigende neza kubera iki kutababarira. Ikindi ugira trust issues iyo trust issues ikagutuma kumbure wari guhura n'umuntu mwiza akugirira akamaro ariko ntibikunde kubera iki kubera yuko urafise ico kimyo canke ico kibuye canke ico kintu kigutuma utagera de l'autre côté. Niyo mpamvu ndiko ndabigisha ino forgiveness kugira ngo mushobore kumenya ni igiki gituma mutariko muragera aho mushaka kugera. Benshi muri twebwe babayeho mu bihe vy'intambara. Mu ntambara hagera igihe ugasanga tugenda twabaho ku munsi gusa ivyejo navyo wiyumvira. Abantu benshi rero babayeho nko mu ntambara babayeho barasyoviva kuko nta buzima bafise. Ushobora kuba ufise nk'abantu nk'igihumbi wikoreye ntushobora kugira projet ngo ikunde wikoreye abantu igihumbi ntibikunda. Niba wikoreye hari abandi usanga bikoreye isi yose ugasanga uyo muntu yamana ibibazo kuko mu ma inconvenience canke mu bibi biva mu kutababarira harimwo kwama misi yose urushe kuko ibaze wikoreye nk'abantu nk'igihumbi canke abantu nk'ibihumbi 5 kamubikoreye abo bantu ntushaka kubasinzirana ntushaka kubakorana programme ntushaka kubakorana umugambi ntibikunda ntibicamwo ntibikunda tout simplement. Urumva rero hari n'igihe haba ari umuntu umwe gusa utababari ariko hari ukuntu duformye ni servo zacu ntabwo zidiferansiya zivuge ngurumva ngo n'umuntu naka afise urukoba gwera itariki ni yarambabaje ubiki nibiki ngo tu difference. Donc servo ntabwo i difference agahinda n'agahinda disappointment ni disappointment betrayal ni betrayal irafata ikanregistra servo igashira hamwe no kuvuga ngo ashobora kuba ari umuntu umwe gusa
umwe gusa yakubabaje ariko kubera ko utigeze umubohokako ni ukuvuga ngo abandi bantu bose bo ku ruhande bose ashobora kugukorera akantu gato ugashukongera kuri vya bindi vya wa muntu umwe yagukorera kandi ugacuza ugashira kuri vya bindi vya wa muntu umwe ukongerako kuko servo icikora irafata ikamplifya it's an amplifier ikamplifya ibintu bikaguma bivyimba biba byinshi tellement que muze murabe no muri ordinateur iyo ufashe ugashiramwo ama files menshi ukaguma wugurura ama fenêtre menshi uruguru yambe ya kabiri ya gatatu ukaguma wugurura ntiwigera uzugara izo fenêtre zose haragera igihe zitangura gutuma laptop is slowing down internet ikaba slow urumva systeme nayo nyine nuko ubuzima bwacu ntiburi fe kugira ngo ducollectinge imyanda muri twebwe ibiba abantu badukorera haba hakenewe yuko hagera igihe ukavidura urana kujya uja muri vidange y'amavuta mu muduga bakakuvidurira ugashiramo ibindi bishasha rero uvidura gute niyo pardonner upardona gute ubigenza gute kintu cyambere utegezwe kwemera ko wababaye narababaye fata responsabilité kuri wewe uvuga uti okay I am sad I am unhappy ndababaye mu umutima wanje urakomeretse ikibazo kenshi nuko ntabwo dufata umwanya ngo twemere umubabaro wacu kenshi dukunze biraryushe cyane kuvuga habaye iki uyu gufata umwanya uvuga uti wishare uheme urespire noneho urabe face to face niyo situation uyifacinge uhejeje kuyifacinga uyexamine vyukuri hajya vyukuri umutambeshe burya vyukuri umugabo n'umugore yo bavanye eske bara amakosa y'umuntu umwe kwe no bose babiri baba bakoze amakosa hari ukuntu umwe canke uwundi bataba bumvikanye ku kintu kimwe canke ikindi rero bose babiri baba bakosheje there is no way ntibishoboka na rimwe yuko mu bantu babiri batumvikanye amakosa abara y'umuntu umwe ntibishoboka aho ni mu gihe c'umugore n'umugabo okay uri kura facinga iyo situation niki nari gukora ntakoze now iyo uri kura examina iyo uri kuraraba ivyo bintu en face pour de vrai apana ngo mugwishi gw'abantu kuko sometimes hari igihe ushavuye uvuga bla 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 du n'importe quoi ariko iyo ufashe umwanya wawe uga respira and then uga facinga iyo situation niho umenya neza what's going on, what could I do. ntakoze hari igihe usanga n'amakosa yawe barakubabaje kubera utavyifashemo neza peut-être mu gushaka ujya muntu warihuse ou peut-être ntiwamenye uko umuganiriza ou peut-être ndazi hari ibintu byinshi bituma urugo rusambuka. Icambere banzura biyo situation uyexamine vyukuri réellement utaciye ku ruhande utavuze ngo ngwiki kugira wa impressionner la galerie, non, sans impressionner personne. Ata wundi muntu numwe uri kuragerageza kugira ngo bakubone neza canke no way. Vyukuri ukibwiza ukuri hajya uriya munsi wa munsi nyene ko yavuze uko nkavuga gutya. Est-ce qu'il y a moyen peut-être nawe kubivuga neza? Si jamais usanze hari ahantu wavuze ibitari byo canke wakoze ibitari byo, il faut accepter le tort.
uvyemera uvuti okay hari ahantu nabikoze ukutariko nari kubikora neza il faut demander pardon usaba imbabazi ntacyo bitwaye gusaba imbabazi ni ikintu tu dois savoir yuko d'abord banza kwisabira imbabazi wowe nyene wisabira imbabazi Imana nk'umukristo ukamenya uti Imana ko nakomerekeje mwene data ko hari ahantu namubabaje ko hari ahantu namurengereye Mana mbabarira saba imbabazi mu mutima urumva ubanze wigaye ubanze ugaye ibikorwa wakoze and then ucuraba okay mwene data nawe yarankoshereje yambwiye iki yakoze iki yari gukora ibi yari donc okay byose ubishire ku rupapuro uvyandika nuheza kuvyandika deja kujya kuntu vyandika biba biriko biba réel sometimes urarira sometimes urigaya donc tu passes par beaucoup d'émotions ama émotions meshana cha seruka donc urarira ukaba inconfortable ukumva isoni ukumva iki that's okay that's fine okay ubirangije rero urafise gwa rupapuro umutima umwe urakubwira ati azi rero jewe uyu muntu sinzusura kumuvugisha ishavu rikaduga yankoreye ibi rabi ibintu iki okay ngomba ugeze kuri iyo point nyene aho nyene ngomba kuca wumvirize ivyo ngira ndakubwira iyo umaze kubona neza yuko amakosa wayakorewe hari ibintu bitatu ukeneye gukora wayabonye ko amakosa warayakoreye ico ni cambere wagikoze ica kabiri ayo makosa wabonye yuko wayakoze atari wewe gusa nuriya muntu nawe yarakoze donc ayo makosa ari partage okay nico wagikoze ica gatatu tora solution rero y'ivyo bintu what do you do about it kuko nutabikorerako nutakora ibi ngira ndakubwire uzoca wisanga mu mutima wawe harimo pubere kandi iriya pubere ntayo uzigera umenya ikizobikubwira ni iki uzovyuka uje ku kazi umukolege akubwire nabi canke akubaza ikintu akikubaza ukutariko canke akuraba ukutariko sha uce wugurura umwugururire yasakoshi yasaho hantu vya bintu vyagiye nababwiye ko servo zacu zimeze nk'ama laptop uce wugurura ya laptop uce umusukako vya bindi byose ibibazo vy'abavyeyi ibibazo vy'umugabo ibibazo vy'abana ibibazo vy'ababanyi ibibazo watewe n'abantu bose urumva Mwumvise kuko servo ntigira difference oya yumvise gusa umuntu akojejemwe akantu ngo gatoyi none uciye wugurura uciye umusambukira ni handi ucusanga umuntu ndakwica ndagira donc wa muntu abaye victime ya vya bintu vyose wankesa igica kibaniki nuko uperze umugenzi kumbure wari kuzogira pour toute ta vie tu viens de la perdre kubera iki kubera ko utakize wari ufise amabagage umusutseko tu viens de perdre agaciro wari ufise kuko que tu le veuilles ou non hari agaciro abantu baduha bivanye n'ukuntu baturaba inyuma image abantu baduha bakaguha agaciro kubera uwo bakubona uri inyuma kuko indani biragoye kuhamenya noneho uje kugurura bagage inuka ibintu wabitse imyaka uje kuyugurura muri public kubera ko tu n'as pas su ukuntu bimwe uzuragirane ubikuramwo bimwe uzurabireka tu viens uje uhejeje guperdre umugenzi
ushaye ku mugenzi en public kuko ntiwamenye uko ubijera byakubanye byinshi birasesekanye bigusesekanye en public uhejeje guperda kumbure agaciro kawe cyangwa ukuntu abantu bakubona n'ukuntu bagufata ikindi ntukize kuko gutuka umuntu ntibigutumukira gira ndakubwire n'akari mugongo se urakamubwira ngo akagize agakoze iki ndakubarire ntutuzi mana yanje ivyo ntaho bizokugeza uwa muntu hagufata umwanya ngo akire hagufata umwanya ngo yugurura amabagaje yiwe ibidakenewe abitware kure muri pubele ukamenya uti okay itariki iyi ni kuva itariki uno musi turi itariki 10 turi le 16 juin jewe Vestine Bigirimana ukaja mu kiyo nagwa rupapuro situve jewe Vestine Bigirimana nisunze ko amagara yanje ari importa kuri jewe nisunze ko ivyumviro vyanje my sanity ubwenge bwanje buri importa kuri jewe nisunze ko uyu muntu atagaciro ngomba gusura kumuha mu bugingo bwanje nisunze ko shaka gukora ibintu ngo bitera imbere nisunze ko shaka gukora business ngo zavance nisunze ko nkeneye kugira agaciro abantu bakandespekta nisunze ko nkeneye kugira abagenzi nisunze ko je ubwanje ngomba kuba free aho uri mukiyo uri kuribwira toute la vérité ndanisunze ndafashe runo rupapuro ndaruturiye canke urutabure canke uruturire urutabure peu importe uvuga uti jewe kuva uno munsi bino bintu byarambabaje ça fait longtemps bindiko uyu muntu ndamutwara ndamwikoreye wa muntu we wambabaje wa muntu we wampangayishije ubuzima wa muntu watumye ntatera imbere wa muntu we undarako ndakubonye nkumva ndagwaye cyangwa ndakwimviriye nkumva wapi donc ukavuga uti wa muntu we kuva uno munsi ndakurekuye hagati yanje nawe nta kintu na kimwe gihari nanguye azero hagati yanje nawe nta kintu kimwe gihari dutanguye azero nukuvuga ngo you are letting them go ububarekuye ivyo bintu bubirekuye ivyo bintu ububirekuye donc iyo situation urayitambutse ko utanguye azero nguko kubabarira wabikoze kubera wewe wabikoze kubera ubizi wabikoze kuko wikunda wabikoze atari uko baguhase ntibaguhase ahubwo wabikoze wamanje kwexamina neza situation waexamine wayemeye ko ariyo ushobora kuba wari ubifisemo uruhara cyangwa utabifisemo uruhara biravana twagiye tubibona noneho rero uragiye mu kiyo impamvu uja mu kiyo nukugira ngo bibe serious ni nka signature biri serious kuko uri kubwira your soul umutima wawe niwo wababaye uri kubwira umutima wawe uri kuriraba mu kiyo straight and then you tell yourself the truth listen this is it this is enough ukibwira ivyo nyene ukavyibwira uko nyene mu majambo wumva ushaka urire ushaka kugira ikuvuga uti enough is enough umuntu noneho rero uhejeje kubababarira uwo muntu you let them go you send them urwo rupapuro rw'ivyo bintu waruturiye canke warutabuye nukuvuga ngo tuba dutanguye umunsi wa zero tanguriye kuri zero tanguriye bishasha wabonye ntiwarindiriye ko uwo muntu aza kugusaba imbabazi kuko sometimes hari n'igihe bataba banavyibuka ko bakubabaje ntiwarindiriye ko mwirirwa murashwana ngo urumva bimwumvishe cyangwa ugira iki oya wamaze kumva neza yuko igihe giheza ari kirekire ubabaye
igihe giheze ni kirekire udashobora kuja aho wahuruja par exemple niba uwo muntu mwahuriye muri eglise peut-être iyo eglise ntukijamo kubera iki kubera cya kintu iyo eglise kwibutsa wa muntu yakubabaje donc ubu wihaye uburenganzira bwo gusubira kuja muri eglise parce que you know tu sais très bien tu sais yuko ubifitiye uburenganzira bwo kuja ushaka nico gituma rero wabikoze wamubabariye wamurekuriye wamuretse yagiye inyuma yo kubabarira rero uhejeje kubabarira icyo ukora niki icyo ukora wibuke ko wari ufise garbage mu mutwe no mu mutima wari ufise garbage no mu vyiyumviro no mu bikorwa kuko nababwiye ukuntu gutababarira bituma ubuzima bwacu bumera nabi gutababarira biratuma akazi kawe ku kazi aho ukorera abantu batagusonera kubivanye n'ukuntu bifata ko bivanye n'ukuntu bumeze nyene umenga wataye umutwe umenga warasaze urumva okay noneho rero nyuma yo kubabarira uhejeje kubabarira utegerezwa kwibwira bya bindi byose mugabo à l'envers bya bindi byose kuko wibuke yuko wa muntu akikubabaza harageze igihe utangura kwibwira ati sha kusanga naho ndi gipfu kusanga naho ndi kirofa usanga ndi kijuju kuko umuntu yagutuka ntagutorera kugira amajambo akakublessa urumva rero ya majambo yose wibuke ko niyo wankisa agatuma vy'ukuri ubuzima bwawe butagenda neza noneho cette fois rero tu dois kuko wamaze kurekura ivyo yakubwiye wabirekuye wabituriye wabitaye whatever hari ababitwara muri poubelle hari ababitwara muri toilette hari n'ababiturira je préfère personnellement je préfère kubiturira niko ngira iyo umuntu yangiriye nabi akagira gutya I burn you ndibyo ngabiturira urumva okay wabituriye rero what do you do inyuma yaho icyo ukora utegerezwa ko remplacer bimwe bakubwira canke bimwe wibwira par ibindi bintu canke iyindi myumvire iri mieux umwumvire wa mbere niba ubwa mbere wahora wumva yuko udashoboye ntacu uzopfa wimariye ntacu uzovamwo raba urutwe rwawe rurimwo amazi nta kintu kirimwo raba wewe iwanyu murabatindi murabatwa muri biki mufise ibizuru binini mugize biki ivyo vyose vya bintu vyose wibuke wavyanditse wibuke wabituriye ariko kugira ngo noneho ntihagire na chance na zero chance yuko bizogaruka bya bintu tu dois prendre au moins 3 mois 90 days ariko kugira ngo building ya confidence kugira ngo ntihaze hagire n'umuntu n'umwe yihenda ngo kwihende ko ahubwo ucu building rero ya confidence kimwe nyuma y'ikindi tu fais une liste and then mu gitondo no ku mugoroba ukabisubiramo ukabimanika ku mpome ukabishira kuri laptop donc tu fais une liste y'ibintu byose vyiza le contraire ya bimwe bakubwira ivyo birangije après 90 jours aho rero niho ebana ushaka kuvuga uti you know what uno munsi numva shaka kwirirwa ku mazi yes yuko niba wababariye ucagagura iyo migozi ishobora kugusubiza inyuma hariya muri wa mubabaro muri kwagushwanira abantu atakintu na kimwe bazira atakintu kimwe bazira ugasanga nk'umuvyeyi tuvuge nk'umumama sivyo yagiye ku kazi
yagiye agira ibibazo, peut-être umubosi yamushwaniye, peut-être sinzi hari traffic kumbure atashe canke agiye ku kazi ararushe, amabills ni menshi, aratashe ageze mu rugo asanze hari ikimamiro canke ikiyiko cabuze. Agaca afata babana naso nuko yari ameze. Kwanza mwebwe sinzi nico sinzi nzobata ibiki nabagorewe ko raba nta mitwe mugira, nta bwenge mugira, ntaki abana bakaba victime y'ibintu batazi. Vyukuri umwana siwe yatumye uja kurongorwa muri ruriya rugo rw'abo bantu, usiwe umwana siwe afise umutwe ukomeye cyangwa umutima ukomeye kugira ngo wamumurunda ko aya magarbage yawe. Urumva nakubwiye ukukira kugira ngo ntuze wame uriko wisanga muri vya bibazo bya wa muntu atuka abakolege. Fura yuko mumenya ibintu bitatu kugira ngo ukire. Icambere utegerezwa kwexamina c'est quoi la raison, niki cagutumye uraha uno munsi, niki cagutumye ubabaye ukubabaye uno munsi. Okay, ukiexamina iyo situation. Umaze kuyiexamina ukayivalida, ifo valide ça kuko hari gihe uba waribwiye ibintu donc bivanye n'imyaka n'ivyo waciyemo canke n'ivyo wumvise, cyane ku bana bava mu ma relation ari broken, nk'aba bana bavuka kuba divorce, ugasanga mama yakubwiye ibintu vyinshi canke papa yakubwiye ibintu vyinshi kuri mama, canke ugasanga abatante bakubwiye vyinshi, donc tu ne connais pas la vérité. Donc icambere banza wexaminer la situation. C'est vrai, papa mama baravanye, ça c'est vrai, c'est un fait. Now il faut examiner, est-ce que jewe nk'umwana hari uruhara ndabifisemo, jewe nk'umwana yavutse muri iyo relation canke muri abo bantu batigeze banabana, est-ce que hari ico nari gukora kugira ngo abo bantu babiri babe bari hamwe? Kenshi nta kibagiye hari. Now iyo umaze kwexamina byo bizogufasha kugira ngo ntiwishire mu matrouble atarayawe, ntuje kugwana intambara zitari zawe. Urugamba rwa mama wawe ni rwa mama wawe, urugamba rwa papa wawe ni rwa papa wawe, urugamba rwa famille ya papa ni rwabo, ça n'a rien à voir avec toi. Ntiwiyice, ntiwibabaze, ivyo bakoze birakwiye, wewe ntibikuraba. Vis ta vie, fais ce qui est bon, atawubabaje atawugiriye nabi, mugabo en examinant les vraies choses. Wewe nyene nk'umuntu akuze, ndiko mbwira abantu bakuze canke abana batanguye kumenya ubwenge, menya ubwenge, wexamine, est-ce que vraiment ibi bintu n'urugamba rwanje? Est-ce que c'est à moi vraiment de décider? Est-ce que ni jewe ntegerezwa kubigwamwo? Non. Rero uri umuntu ufise cerveau, ufise ubwenge, ufise umubiri, c'est à toi de vivre ubuzima nk'umuntu umwe, kuko ubuzima bwawe ni wewe buraba n'Imana yawe. Okay? Hanyuma ikigira gatatu rero ni ukutora solution iri durable. Solution ndakwifurije ko utora niyo gukira. Gerageza utangurukire, gerageza utangure uremplace yama mindset, bimwe bakubwira ubiremplace n'ikindi kintu. Okay? Ubiremplace n'ukuri mwiza, ubiremplace n'uko ushoboye, ubiremplace n'ibintu vyiza. Donc iyo niyo solution iri durable izo gutuma ta muntu numwe asubira kugira uburenganzira kuri we. Donc na étape atatu, on examine, on valide, on résout. Okay? Turexamina no kuvuga tukaraba iyo situation kwimeze, hanyuma tukayakira, tumaze kuyakira tugaca tugirante, tugaca dutora solution. Nivyo rero abakurikiranye kino kiganiro anzwe, ariko mukore like, mukore share, kandi mukore subscribe. Kurakoze. Shalom shalom.